abakunzi b'ikiganiro iyungunganye turabahaye mwiriwe kuruno mutaga mwiza Imana yaduhaye ngo tukoremo ikintu kiganiro nyene mu kiganiro rero iyungunganye cuno munsi ni jewe Desire ndagihagarariye ni jewe Desire mwumva turiko turavugana ijwi nkuko musanzwe mubereye ni ryanje ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikira ndabona Ciza Innocent ku masanamu ndabona Vianney Sabiyumva niwe ariko arakora ibishoka byose kugira amasanamu abashikire nk'abandi bahakaze muri kino kiganiro mukurikirana ku mirongo ya FM 107.94 mukurikirana kandi ku mbuga mwaniro Facebook aho wandika ijambo ijwi rireme ijambo Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ukacudukurikirana ku masanamu aho wandika ijambo kuri YouTube ukandika ati Radio Voix d'Espoir TV ukaca udukurikirana aho ugenda kuri application bita Radio Garden ukandika ijambo Radio Voix d'Espoir judemesha naho nyene ukaca udukurikirana n'ivyiteka rero ridasanzwe kandi rinini kuba turi kumwe kuri no muhingamo aho tuja gushishikara tuyaga ibijanye na Eden Microfinance ibyiza biri muri yo guhera ku ntango ugushika kwiherezo uno munsi naho tubivuga muri rusangi kandi turabatumirira kugira ngo ufise ikibazo abe aritegura kwakura kuri wa murongo 92 55 murantunga 62 22 55 canke 79 muratwakuraho rero kugira ngo mutwereke ko turi kumwe kandi muriko mudukurikirana neza cyane rero kugira ngo ibyo byose bishoboke twabagarukaniye wa mutumire nkunze kubabwira ubwiza abivuga ataririye umunwa ibya Eden Microfinance ataguhisha n'ikintu na kimwe niwe turi kumwe akaba asanzwe ajejwe igisata cy'ubudandaji muri Eden Microfinance nayo suwuni ni Didier Etienne Ndayiziga kaze muri studio za Radio Voix d'Espoir juremesha murakoze cyane nanje ndashime ko namumpaye ikaze hano heza cyane muri studio ya Radio Voix d'Espoir ijuremesha byukuri iryo jambo riremesha iryo jambo ngo riremesha ni jambo inkora ku mutima nkunda gusanga arihura n'ibikorwa natwe dukora muri Eden Microfinance na cyane ko twaje kuremesha abarundi bene wacu bihebuye bari ku kivi ibikorwa biriko birananirana kugira ngo tubashigikire muri bwa buryo babuze tubatera intege imigambi iranguke neza biteze imbere bateze imbere imiryango yabo bateze imbere n'igihugu cacu muri rusange murakoze cyane rero tutagiye kure tuce tugirwa ko nko muri bisahira ibya Eden Microfinance no munsi byifashe gute mwaje mutuzaniye iki muri Eden Microfinance murakoze cyane nkuko nama nabivuze ivyo muri Eden Microfinance vyamara ibishasha kuko twamatuko turakira abantu bashasha abantu bahora handi bahora bakorana n'abandi bakavuga bati reka tuje muri Eden Microfinance nabo dukorane turabe by'ukuri bimwe byatugorera handi ko ni wabo vyotugora canke vyotora inzira rero muri Eden Microfinance turamahoro tumeze neza turashimira Imana kubera ibikorwa byacu biguma byaguka biguma bitera imbere ni naco gituma turi hano kugira ngo tube turayaga na bene wacu abene gihugu b'abarundi tube turaterana intege na cyane ko Eden Microfinance ari shira hamwe ryo kuzigana no kuguranana riri mu rugero rwa mbere ryashinzwe n'abarundi bakunda igihugu nkuko nama nabivuze bagakunda na bene wabo bari mu gihugu kugira ngo bashigikirane babarundi b'umwete bariko barakora bababe hafi babashigikire hari abantu benshi bariko barangura imigambi ya migambi bageze ahantu akanomenga inguvu ziragiye yego agakoresha uburyo akabona buraheze kandi atarashika hamwe ashaka gushika abo bantu rero basanze ari ngombwa yuko bagira umuntu ababa hafi kugira bashigikire na cyane ko kenshi uko umugambi uteguye sikugenda hari gihe mu biharuro biguhinduka bikaguhinduka amaze kuwutangura kuwukora biba ngombwa reko ufise umuntu
mukorana wa hafi ari mu bintu mu gisata cy'ivy'amafaranga kugira ngo agushigikire ya ntambugeze ko ntisubira inyuma aho gutera uje imbere kugira ngo utere imbere utanga akazi najyashira hamwe ryagushigikira rimenyekane nabyo nyine n'abandi barigane kandi rironke izina kuko kugira witwa izina ryiza bivana ivyo uri kurakora rero yashi Deni Microfinance yashinzwe mu mpera ya 2019 abarundi batari bake bashira imitahe hamwe bari ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati gutanguza mutahe ihavirumanya imyaka 5 tuko turikazanura mashaka kwa muraje umunyu amezi asigaye si menshi mu mezi nkane gucyo twarutanguye tubahamagaye tingo turaba ukuntu aho tugeze rero Deni Microfinance ikiraja ku kivira tangura gukora yugurura ibiro bikura mu gisagara ca Bujumbura aha kwabagitiriwe Republika ya Demokarasi ya Kongo ku nimero 5 murahabona etage nziza cyane gose isizi baragera n'igicatsi kibisi handitse ko Deni Microfinance hariko n'ikirango ciza rero twiharije twenyene gicapuye mw'isi yose gicapugwamo hagati ya Afrika hagati kandi ukabonamwo n'u Burundi ukabonamwo na n'ikiyaga Tanganyika ndetse ukabonamwo re n'igiti camuka mu Burundi hagati gifise mw'imizi kiduga ikarenga Burundi kaduga gashika muri Afrika kikarenga Afrika gashika hejuru y'isi yose kikamurika intumbero y'iwacu rese yo kuguma ngaha gusa niyo gushika hose abatari bake tubafashe kugira ngo twiteze imbere rero turamaze kugura amashami atari make turafise ishami rikuru aho hagati mu gisagara ca Bujumbura aho nyene kwabagitiriwe Republika ya Demokarasi ya Kongo ku nimero 5 murabona iyo etage nziza hariho n'indi shami ritoya nyene iruhande yaryo gitwa gishe Eden Terama iyo gishe no kuvuga nakantu twashire habene gihugu mu ntumbero yo kubafasha na cyane ko hagati mu gisagara abantu bakunda kubura umwanya baba bari mu bikorwa byinshi ugasanga bakunze kuronka umwanya wo kuzana amafaranga kuyabitsa amasaha y'umugoroba ukuze cyane ugasanga baje kubikuza amasaha arenganye y'inyuma y'umutaga no kuvuga rero iyo gishe ikunda gukora kuva saa 11:30 gushika isaha 2 z'ijoro aho hose uje muri Deni Microfinance mu gisagara hagati uratora amafaranga ukongera ukayabika unda gwaje umwana mwijoro kabari kaze hajya kuri polyclinique uhitutora amafaranga ugashuja kuriha ntangorane ari mu bitari binibi ahariho hose gushika isaha 2 z'ijoro iyo gishe Deni Terama ibiri kirakora hanyuma turafise irindi shami aha kuri Kotebu ku isoko ya Kotebu imbere ya BCB aha neza na neza iruhande yaho yahari soko y'inkoko nama navuze akunda kanyama k'inkoko bacabona Deni mu maso kuko uri kuraraba inkoko uri kurasoma n'ivyandiko vya Deni Microfinance imbere yaho ico gihe rero aho turafise ishami ni ruhande y'imiduga ipakira c'ibitoke Rugombo niyumvira ko atari bake bahabona n'abadanza ba Kotebu turi hafi yabo kandi ko turakorana neza duhamagarira n'utaraza kuguruza gakonte rutangure gukorana muri bo anyaragase Deni Microfinance hari ku bwanyu turafise n'irindi shami aha mu Rumonge kw'isoko hariho etage nziza cyane iruhande y'ahantu badandariza amamatera menshi kaze tuduze ibikogwa abarovyi abarimyi b'ibigazi abadandaza mpuzamakungu bakorera za Kongo bakorera mu Burundi bakorera za Tanzania bose nibaze dukore na cyane ko mu Rumonge kabisa isemo tugeze ko ntitwidoga twashitseyo badukeneye badukumbuye kuko baradusanga ni Bujumbura batwakira neza cyane kandi bigenda neza turafise n'irindi shami aha ku Musenyi wa Bubanza iruhande ya Bankobu naho nyene bimeze neza abene gihugu ni benshi kandi bashima aho Deni Microfinance ibagejeje tutibagisha midufise mu ntara c'ibitoke aha kw'isoko ya Rugombo inyuma ya station Delta ikizu ciza cyane gisizi bagira n'igicasi kibisi cyanditse ko Deni Microfinance munyarukire dukore tutaba aho tutarashira amazu dukoresha Eden e-cash kaga telefone kawe ikabi banki yawe ngendanwa ijoro n'umutaga ushikiriye umuaja wari mikashi canke wa cashitel urarotira amafaranga yawe canke ukayabitsa kuri konte yawe ufise muri Deni Microfinance bigusaba ko waraje gusa gutanga nimero bagushira kuri konte yawe bakabihuza bigatuma ya nimero muri telefone yawe ihura na nimero yawe ya konte agakoma komye konte yawe kose ubukabonye muri telefone yawe wibereye hari icendajuru za Cankuzo wibereye za Butihinda za Muyinga za hehe iyo uri hose ntangorane
aco gihe rero twatwibutsa nuko dukoresha igisata ca limitere tugakoresha n'igisata ca cachetere kuri limitere ufite 133 akadirisha ugaca winjira mu biharuro uca ubibona yego ama kuri cachetere ufite onda akanyenyeri 429 akadirisha yego naho nyene ucubandanya mu byo bakwereka ugashikaho ubona mbega wifuza gushira kwa amafaranga kuri konti yawe wifuza kubika wifuza kubikura wifuza kuraba ivyakoreye kuri konti yawe canke wifuza kuraba ubutunzi ofisi baraguhitishamwe ucutora igiharuro gihuye na bimwe uri kurarondera ugaca ugifyonda inyishu ni mukanyisase yego mwariko rero muravuga mu kanya gaheze yego ingene mukorana n'ababituye nagize kwiyumvira ahubwo mbere nibaza ko nabandi bariko bavyiyumvira ngo murabafasha mu migambi yego uretse mu migambi y'uburyo mushobora kubafasha hariho ubundi bufasha mubaha iyo babituye twaje tuje aho baba bara hose twaje tuje kwishura ikibazo kigaragara gihari gituma imigambi itagenda neza ico naco kirimo ikibazo c'uburyo yego ariko imbere yuko ukenera uburyo bisaye ko nawa mugambi wawe uba utunganije neza twebwe rero musanze nyene udatunganijwe neza turamubwira muti tuti reka kubanza gushamwa ubwo bundi buryo ahubwo ngo tugufashe gupanga ibintu neza turafise abahinga turahari twese turafasha muri ico gisata ati ngo tugufashe gupanga ibintu vyawe neza ejo utambuka uje imbere ntutambuka usubira inyuma cyane ako nibaza ko ariko kabijya ko muri Eden ako se ako gusa n'umwere gihugu turamusanga ku kivi bya bikorwa tukamufasha kubikurikirana hanyuma turamushyigikiza uburyo bivanye no kuntu igikorwa kiriko kiragenda uburyo bukaza mu nyuma uko ibintu mwamaze kubitunganya neza n'ubuhinga tukabumuhera ubuntu ibikorwa by'ubuhinga tubimuhera ubuntu n'abakozi bakaza barahaca ababwira ati ngowe niki bamufasha guhinyanyura kugira ibintu bigende neza muriko muravyumva abantu muriko muravyumva ko na babandi bananiwe gushira mu ngiro imigambi kubera ko ibitunganijwe nabi je ndiko ndumva ko Eden Microfinance yaje hageze hama rero kuri kano gapapuro ndabona ikintu bita capital sociale mu kirundi mbe bakicitangwe kigabasha ko umutahe twatanguje iki rero ndabona ibiharuro n'ubusa bwinshi bisigura iki kwibanki aho haruru gacoka yego bisigura iki kwibanki bino bintu neza nabwiye ko twatanguje umutahe barundi navuga bakunda igihugu bagakunda na bene wabo bishize hamwe bashize hamwe uburyo bungana n'umuriyaridi umuriyaridi no kuvuga imiliyoni 1,000 urazibona utondetse kuva nko kuri Gadinor amaraki ntiwo yavuga za 10 yego no kuvuga rero umuriyaridi niwo twatanguje umuriyaridi n'ibihumbi turakora haheze imisi dusanga bene gihugu batwitura ni beshi baryohe na vya bikorwa turiko turakora bakeneye gushigikirwa bakeneye ko tubatera intege biba ngombwa yuko ba bene gihugu b'abanyamitahe basura bakishira hamwe hariho ikibazo dusubire tukore mu mifuko twiruke hirya no hino turabe twongereze bacarongereza ko izindi miliyoni 500 miliyoni 500 uba umuriyaridi ni miliyoni 500 kandi ntitwahejeje oya n'ubu turi ku kivi ikindi gihe muzumva tubabwira tubona aho tugeze kuraya kuko iyo dukeneye gushika mwumvise ni kure turi ku rugendo kw'imizi iva muri mu Burundi kaduga muri East Africa kaduga muri Afrika igiti kikama kigashwara hose ikamurika hose kaja hejuru rero turi ku gikorwa nejo canke ryaje numva tukubwiye tugeze ku miliyari 3 mpuzotangare amafaranga ashobora guhinduka ikindi gihe umwanya wari hose ugasanga yaduza kuko turifuza ko atamwene gihugu yo twitura ngo agire ikibazo twebwe muri Eden Microfinance twariyemeje yo kumwene gihugu tumuba hafi haba muhira haba harangurira igikorwa haba ku kazi wacu tumworohereze nico gituma na telefone twayishize mu byo dukoresha kugira ngo bibaye ngombwa ntatumwanya waze gutonda ku kazi aze gutonda kuri gishe arindiriye ko bamuha amafaranga canke azanya amafaranga nayagirire versement ahari ayashireyo akoresheje telefone yongera bikure akiri hahandi nyene atiri watakaza umwanya uko umwanya mucongereza bavuga ngo time is money umwanya niyo mahera rero duha agaciro umwanya muri Eden Microfinance twabitahuye ubwa mbere umukiriya turamuha
uburyo bwiza kugira ngo ntatakaze umwanya hageze kuri hideni ntavuge ngo je kabisa ngo urugendo rwambanye rurerure ngo ndayazanye tubwira ati koresha telefone runyika amahera mukanye sase message bishitse amafaranga yashitse fenaye ako kanya mu buryo bwihuta rero turi ku TV tuko turakora turafasha bene gihugu kuziganya no kuziganya bakuguruza amakonte gusabwa agafoto ka passport na fotokopi ya karanga muntu hanyuma konti yawe mukanye sase ikaba yuguruwe ugaca utangura kuyikoresha mu buryo bwihuta ugaca utanga ari nimero iza guhuza inimero ya telefone iza guhuzwa na ya konti yawe kugira ngo ikiza gukoreka kuri konti yawe cyose ukibonere muri telefone icyo uza kwifuza gukora nawe aho uri hose telefone bikwereke no kuri konti bigaragara. Murakoze cyane kuba ariko rero baratwumviriza tuko turavuga ibya Eden Microfinance kandi murazi ko Yohana mu bugaragwa gumasemerera bantu ni muze mutwiture abo rero tumufise nka Yohana mu bugaragwa abwira abantu ati muze muri Yorodani reka rero tubahakanya kuri za nimero za Radio Voix de Sport Juremesha 62 22 55 96 canke 79 22 55 96 mu telefone bantu umwanya uraharuye mushiremwe amayinite mu telefone mubaze muti none vyogenda gute kugira mutwakire mubaze muti aha ntitwahatahuye ari hano mu mwanya muto yarabibasigurira kandi mutaha mu byumvise ntihagira umuntu rero bukene buguma bubohereye hiyo telefona hama muce mumubwira ingene murondera ingene mushobora kuvugana ni 99 22 55 66 turabakira mu muyagisha Didier ajejwe igisata cy'ubudandaje nguvuga gusa nakantu gato yafyonda amahera bayagushikiriye mwumvise ko n'umutahe bafise ari umutahe munini cyane rero murahawe kazi mu telefone ariko rero tukirindiriye ko mu telefona nyakubahwa musanzwe murongo ikigisata rero muri ko mukorana gute n'abanyamadeni nabo mfashanyo mwavuze hanini mwavuze ati n'akadeni rero turagatanga turashigikira kabisa mubashigikira rero gute rero navuze ati turabafasha kubigisha kuziganya kuko nta kuba nk'aba bantu usanga buri munsi byaronse byose avuga ngo bimaze ngo ivyejo ngo bibarabejo nukumenya yuko tuko turavyara kandi tuko turarondoka twigere kumenya kuziganya kugira ngo dutegure ejo heza hacu kandi hashobora kubera nejo heza h'imiryango yacu turafise ubwoko butandukanye bwo kuziganya ashobora kuziganya bakoresha aka epargne kitwa epargne mama hamwe dusaba yuko umuvyeyi mu gihe amaze kwibungenga abika aziganya nka kiringo c'amezi 8 uko ashatse kose ama tukamwungukira hari aka epargne k'abanyeshuri hari aka epargne novuga kumwidegemvyo ushira ko kushaka tangorane kandi ukwezi guheza ugasanga hariko akanyungu ndetse ukaronka n'uburyo bwo kurotira inshuro zishika 2 mu kwezi hariho n'uburyo rero bwo kuziganya bwa bundi buvuga ngo urayashize ko turasinyiraniye muri iki kiringo natwe tuzoyaguha ico kiringo giheze tuzoyaguha ico kiringo giheze tugushireko nakandi kanyungu turafise rero n'ubwoko bundi butandukanye bwo kuziganya ngiya tuzogaruka kuri umwe mu misiza turafise n'ubwoko bw'ingurane aho dushaka guha umuntu akagurane kihuta ugize akabazo kihuta nka twatuntu bitutu découvert turyoheza kutwandika mu mashini amafaranga twayaguhaye nako kanya uheza kwanda bibaye ngombwa uravuga ati je mbaye ndagenda ngiye gufata bisi ati ndakira muri quartier nzakuba nasengeye kuri mwana wanjye nasagwaye je namugurira usanga yagutanze imbere uza kurira bisi message yasonye muri telefone yawe kwa amafaranga yase kuri konti aho nitugutevya uri umudandaza uri umurimyi uri umukozi wa leta uri umukozi ahembwa ku kwezi ni mukanye sase ho kabara kantu ko kwidepana mu kabazo kihuta kagushikiye ibintu bitarononeka hama tukatanga ingurane y'uburimyi abarimyi borozi turabaha ingurane ku kanyungu gatoya cyane katavuna nama nabivuze ko gatera umworo kumwenyura gatuma utabona ko ari nakanyungu watanze mbere usanga mbere uri kurasubiza umutahe wonyene kandi kumurimyi akandi kabijya nitumwishuza hagati
oya tukimuhingurane turamurindira amezi ashika 6 agenda akorere wa murima wiwe yimbure yanikire agurishe hamazane nta telefone bimugoye hari ikimugoye avuga ati murasimba mu ndabeje hari ibintu biko birapfa dusimba tukaraba dusanze hari ikindi twamushigikiza tugakubita mu kundi kuboko ibintu bikagenda neza abadandaza turabaha ideni kandi bikagenda neza ingurane isanzwe akadekuvera ingurane yo kudandaza tukayibaha bagakora bakunguka bakagarukana bakarya ku kwezi ibintu bikagenda neza tukaguma dukorana kandi nta ngurane nimwe tugiriranira turatanga kandi n'ingurane ku mishahara abahembwa ku kwezi tukabakubita ingurane bakaja kwiyubaka bakaja kwigira nyene bikaboneka mu karere ko abantu bari ku kazi bagahindura amateka nabonye turabaha ingurane turatanga kandi ingurane ku bakenyezi bishize hamwe aho duca tugira akantu twita dukuzanye bakenyezi dushigikire za nguvu wamenga mu gihe cyahera ndakora ndabona umukenyezi yitaweho gusa cyane abandi bantu abakenyezi ubu gitsina gore ni benshi cyane mu gihugu kare yari yambari ya mama nde eparanye mama ubu naho haje imigwi y'abakenyezi nayo dukuzanye bakenyezi dushigikira dufatana amaboko dutezanye imbere dusha tubashigikira bakaja gukora hama bakunguka hama bakariha turafise n'iyindi yitwa zamuka mukenyezi umukenyezi umwe ashobora ati je ndi ku kivi ndiko ndakora nshigikira reka tumuzamure tumukubita indi ngurane nawe akabandanya vya bikorwa atera imbere ubu murabona abagore abakenyezi basanga mu madomene yose n'ugwaruka nago nyene turafise kandi kantu kitwa gwaruka tera imbere na Eden nabo ntitwabasize uko ugwaruka mwino minsi rufise ubwenge bwinshi gwarize ruramenya ruriko rurahinyanyura rurondera akazi wihangira umurimo umugani w'abarabo rukirondera ibintu gukora kugira ngo kwiremera ibikorwa nabo nyene chatubwira ati gwaruka ingo muterane imbere na ideni tuhagarare kugwaruka turazi ko nabantu nta mitahe bafise nta naho bayikura niho baba bagishakisha ubuzima none abo bantu mubizigira gute mukabaha amafaranga yanyu ko yandi mabanki atabizigira umutahe wa mbere rero yego umutahe wa mbere abantu benshi ntavyo bazi ko umutahe wa mbere kugira ama miliyoni umutahe wa mbere n'umutwe ugifise umutwe ukora neza upanga ibintu neza ugatunganya igikorwa neza umutahe urawufise icya kabiri wa mutahe wo gutanguza ubu turi mu gihe bidasaba yuko umuntu ashira amafyeri mu bintu byo kurondera ubuzima cya bugufi nambugiye mu buruhuko nkubagiye mu buruhuko abanyeshuri byo kugumiza agafuko tangura akaboko mu mufuko amashanti yaruzuye genda umuyede utangura ukore hanyuma amafaranga baguhemvye uyashire ngaho uce uguruza agakonte muri Eden Microfinance ugira agakonte ka Eden Cash ku buryo bw'uko amafaranga baguhemba namba ari 7,000 ku munsi ujye 2,500 ushire muri ubibone muri ya telefone yawe ni wakora mwino vacances y'amezi abiri ni wakora imisi 40 uzo ofisi rake zibiri kuri konte yawe uco ugenda ugura impene 3 zikuze ushire hajya worore mbega muri indi kintu uzofise impene nk'icenda izo bazavyaye tangura wumvise uwo mutahe ageze mu miliyoni akiri mu ishuri mbega namba sigaje kwiga imyaka 3 azoheza adafise iraro ry'impene cyangwa impene nka 50 azoba yabaye umukire yego igikuru rero n'umutwe ivyo gukora birahari twe umutahe rero turazi ko wagufise wa mbere wo gutanguza ubwo gwaruka turahamagarira gukura amaboko mu mpuzu bakora ibikorwa biruzuye bizana amafaranga bace biga no kuyaziganya birinde gusesagura hanyuma bace baza muri Eden Microfinance buguruza agakonte baze baraziganya hama ni batangura vya bikorwa tubashigikire tubahe n'abahinga baba hafi yabo baze barafasha gutumbereza neza vya bikorwa by'abatangura murakoze cyane ndumva ko nko kugwaruka ntimwari mukwiye gutebera mwari mukwiye gufata iyambere gufata iyambere no kuvuga kubanza kuguruza agakonte muri Eden Microfinance cyane gose hama rero ibisigaye bakakwereka nk'ubu namaze kumva igicapo cyaho umuntu yohera abo nabohera mu kiyede muga hari abandi bohera nukuvuga ngo mwegereye ugwaruka mwegereye Eden Microfinance murumva ko ibyumviro biriyo ibyo mwokorana bivanye na bwa bwenge mufise
nibarekere kuguma bidogera inyuma y'ibihome oya gwaruka nta mutahe turonka ntaki ivyo ntibikivugika ukivuga ngo nta mutahe uyo ni wa wundi yipfuza uwo muha imfashanyo wo mugabira ace yatemura akace ushaka ubugabire rero burya nta niterambere ubushaka oya nayo uvuga ati aya mahera ntiyangoye kuronka reka ndayage ikirori ubu wa mbere bageze aho bakaranga neza ubu wa mbere aho bagira icupa neza ubu wa mbere umuntu rero ku murongo alo munywanyi wacu alo ntibikunze rero abantu bakunda ikirori hamwe na Didier ngaha ntibahuza Eden Microfinance ntibumva ahubwo hariho urundi gwaruka yumva kora wihanagura gatuguta uratora muri bimwe warondera uje kwigarukira yego sivyo mugapana ko uza kugenda gukora utahana ibihumbi 10 ucura rubiri reka nse nkubariza ugwaruka rero yego mbe rugiye hamwe nko mwishira hamwe muca mukorana gute ni kwa kundi nyene bigumara amavuta kuko bagiye hamwe icambere na mbere nyamwigendako ntari mirimpeshi ugiye wenyene ukwawe wenyene igikorwa uzokora kugira uzona aho kigeze bizogutwara umwanya munini ariko nimwashira hamwe uburyo butoya je ndibuka tukiri muri secondaire wasanga dufise utuntu tudukese tukaza turabika 50 ikiborongo hajya abaye nka spectacle kwishuri ugaca usanga duciye tugira iki duciye turangura amajojo tuyagabangana tuno musi turadandaza munyonye ku murongo alo munyonye wacu alo basha twari tumutoye ibice vyanka alo ikirere kumbure ntikimeze neza muratwihanganira ariko kandi ndazi ko mu mwanya bice bigenda neza alo yego mwariko rero muravuga tugaca dushira hamwe 50 hamwe habaye nka spectacle kirori kwishuri ya majojo tugaca tugenda turi nka 10 twagira nk'umugwi w'abanyeshuri 10 tugaca turangura ijojo nk'ipaki nka 2 tugaca tuzigabura umwe akagitora ijojo 30 ni 30 ni 30 atuja hafi y'inzuga habaye kwa danza amatiki twaba twaziranguye ikagapaki karimo ijojo ijana wasanga karangurwa nk'amajana 5 tugaca agapaki kamwe tugakuramo 1000 twaranguye ipaki 5 canke 10 tunguka ijana kwijana ntituyage tugaca tuyabika muri yaga kese ikindi gihe dusubiri hasuye kone igikorwa kwishuri kwa kundi nyene mwibanga ntangere twasanga hageze muci hamwe tugira ibikorwa byo gusezerana iminsi mikuru yo gusezerana twe ntitwakotiza mwakura twatora muri ca kigega hamwe twabika 50 ubundi nawe yahengera ikibazo kigeza akacarangura amakaramu wumvise bamwe bayibagiye bose yapfuma yiguhide ni muga muhejeje ikibazo nimpereza amahera no kuvuga ikintu cyane mu buzima hakenewe ko wa mutwe wawe ukoresha wiyumvire bwa bwenge Imana yaguha ubushire ku kivi ivyo gukora birahari kandi nta mutaye amafaranga ubwa mbere bisaba ko caciyumviro cawe gitegura neza hamutangwe gishira mu ngiro buke hamurondera ugushikikiza uburyo bigende neza hama rero duse nk'abarangiza ndabona iminota isa nk'iyinyaruka nakahe kama wotera abariko baratwumviriza murakoze cyane na cyane ugwaruka ukuntu no musi urabona ko twahagaze ku gwaruka ikintu cyambere no vuga nuko noshimira umwene gihugu wese yakatwumviriza uko biri kose ntabuza akantu yahatoye katumuhamagarira yuko yokwakwanya akanyaruka muri Eden Microfinance kwishami riri hagufi yiwe araho mu Rugombo araho mu Rumonge araho ku Musenyi araho kuri Kotebu araho muri Ville anyaruke yuguruza agakonte azana agafoto kamwe azane fotokopi ya karanga muntu konte yiwe ica yugururwa ku buntu mukanya isase hanyuma twongere duhamagarire kandi abanyengozi vuba cyane turabashikamwo bitarenze mu kwezi k'umunani mwe muri kazanura turifuza kwirici turisangira muri abo mu Kigwena nabo nyene ya ingozi cavyegwa bajya bose babe bari kazanura Eden Microfinance yaje abakundi bikorwa babe barambarira gukora tuje turakora nta mikino nta mwonga nta musozi nta hehe hose turashikaye nta ngorane nuko
egome hama nkaba kandi nagomba ndangize mpamagarira urwaruka bishobotse bishire hamwe kugira ngo vya bikorwa babiteze imbere Ego. bashire ivyumviro hamwe batangure bakore batanguye gukora baduhamagare Ego. tugende kubatera natwe ivyumviro nk'amaze kubona vyinshi Ego. tubafashe kubitumbereza bongere bace baza dushigikirane ya migambi yabije mu ngiro n'abakenyezi tutabibagiye ndetse n'abagabo tutabibagiye abagabo urabizi ni polivara byose barabishoboye Yego. uretu n'abakenyezi twamagana nabo gukora nka kujya kw'abagabo murakoze Yego. cyane murakoze cyane dushimire abadukurikiranye dushimire abatelefone naho tudashoboye guhuza kubw'ibirere dushimire namwe mwariko mukurikira taco mwashimye kuvuga ariko kandi tubatumirira kwitura microfinance Edeni aho batubwiye hose iri n'abanyengozi mwitegure kuko ngo ishami naryo ry'iwanyu rirabashwaramwo reka rero dushimire Didier na cyane cyane ku ntererano mwagize turabashimiye cyane mwakoze cyane nandi ndabashimiye ku kanya mwampaye egome dushimire Ciza Innocent ku buhinga bw'ivyuma ku majwi dushimire Sabiyumva Vianney ku masanamu nanje rero nkaba ndabasezeye ndabipfuriza umuhingamo mwiza My tomorrow must be greater than today.